None rero ko bimeze gutyo umuntu yokwibaza ati none izi ndwara zo mu bihimba by'irondoka turazumvise n'ibimenyetso byazo, mu by'ukuri nta bundi buryo nabo umuntu ashobora kugira kwanduramwo izi ndwara, umuntu ashobora kubyiyumvira gutyoye. Nagomba kuvuga yuko izi ndwara zo mu bihimba by'irondoka igitigiri nyamwinshi n'abazandura biciye mu bihimba by'irondoka. Ngomba kuvuga ngo indwara yo mu bihimba by'irondoka niyo mu bihimba by'irondoka nyene, ntishobora gukoroka ivuye mu kirere gutyo nyene nk'imvura y'isegenya, ishobora gukoroka nk'aho umengo nakabuye kari hejuru ku mabati kagukorokeyeko. Murabona abantu baza kaza agaca hirya no hino ngo urumva ngo ngira ngo sinzi ingene vyagenze kweri ngo jewe urumva ngo mize nuku bamubaza none vy'ukuri nta muntu mwahuje ibitsina mwaryamanye agakatakata agahakana akagirane ibintu nyene nk'ivyo, kubera yuko nyene usanga bigoye kwemanga yuko ivyo bintu umuntu yabikoze iyo ariko arabibazwa. Ariko mugabo avyemera atavyemera, igitigiri nyamwinshi c'izo ndwara zandukira ziciye mu bihimba vy'irondoka. Hategerezwa kubaho imvo yumvikana, impamvu ituma wandura izo ndwara zo mu bihimba vy'irondoka igitsina kibigizemwo uruhara. Aha rero mvuze gutyo, abigeme muriko murankurikirana muri kino kiganiro Yaga Muganga c'uno munsi, mwazigamye ubwigeme bwanyu, ni ukuvuga mukiri amasugi, mutazi icitwa umugabo, mutazi icitwa ico arico imibonano mpuzabitsina, muhava muca muvuga muti none gabasha ibintu uyu muganga avuze ubwo vy'ukuri nivyo? None jewe ko nzi nizigamye nihanganye ntazi icitwa umugabo, ata muhungu n'umwe je turaryamana, ko jewe nkiri sugi, none akaba avuze ngo izi ndwara zose zigira bino bimenyetso ntizikoroka zivuye mu ijuru kugira ngo zigware, ni mpaka igitsina kibigiremwo uruhara. None jewe vyagenze gute ngo ndazigware? Ko nzi ivyo nabigwaye, bakambwira ngo ni infection, no kwa muganga nkagenda bakampa n'imiti, canke umuntu akavuga ati ko nzi na mwene wacu yabigwaye kandi nzi ko nawe nyene yizigamye. Mbega none ibi bintu bigenda gute? Canke se umupfakazi nawe akavuga ati none gasha jewe ko mperuka imibonano mpuzabitsina nyakwigendera gihari, umucance wanje agihari, aho naho hari ku ntwaro ya cami, haheze imyaka 40 ashengeye, none jewe ko nayigwaye ryari? Ivyo bimenyetso bavuze ko vyambayeko, ko nagiye kwa muganga bakampa imiti bakambwira ngo nivyitwa ngo infection, kandi jewe nanje n'ibigabo vy'ivyigenze bihora bindondera nkanka guhemuka, nkemera kuguma nibereye umupfakazi. Jewe ko ivyo bintu ndabiheruka heza imyaka 10 canke 10 n'ingahe, none ivyo bintu nanje vyagenze gute kugira ngo igitsina kibigiremwo uruhara ndabigware? Ivyo bibazo abantu rero bovyibaza, kandi mu by'ukuri murumva yuko vyumvikana. None bavuze ngo ni indwara zo mu bihimba vy'irondoka akeshe zandukira bizananye mu mibonano mpuzabitsina, hanyuma ukaba utigeze urangura imibonano mpuzabitsina, wewe wumva vyumvikana kugwara indwara zo mu bihimba vy'irondoka kandi ata mibonano mpuzabitsina wigeze ukora? Canke umuntu nawe yigeze kuyikora mugaheza imyaka 10 n'ingahe apfakaye, akaba atazi icitwa umugabo wundi aheruka nyakwigendera, wumva uyu muntu nawe yarakwiye kugwara infection bigenze gute? Murumva yuko nk'uyu muntu canke se nk'abano bantu canke se nka mwebwe muriko murankurikira bimeze gutyo, mutaronse ikibahumuriza, murumva ko bigoye gutahura. Ariko mugana agomba kubabwira ngo muhumure, mu by'ukuri muri kino gihe vyarabonetse cane yuko hariho iyindi nzira ishobora gutuma abantu bandura indwara zo mu bihimba vy'irondoka kandi batasambanye, batarangwa imibonano mpuzabitsina, abo bantu mugabo bakagwara indwara zo mu bihimba vy'irondoka. Burya rero vyaragaragaye neza yuko akazu ka surwumwe ka kijambere, ivyo tuvuga ngo ni toilette, harya gafise siège, igisahani wicaramo nk'ubicara mu ntebe, nk'ubicara mu kabase cyangwa se nk'ubicara sinzi,
murazibona nyene n'ahana nyene umuntu bagomba gusigura ngo abisigure kumbe vyumvikane. Byaragaragaye yuko rero abantu bakoresha ry'amatwarete nuvuga ngo y'ikizungu ya kijambere wicaramwo, abigeme n'abakenyezi barakarirwa cane kwandura izi ngwara zo mu bihimba vy'irondoka batazanduye kubera yuko babonanye n'icitwa umugabo, ahubwo bazanduye kubera yuko abantu bitumye muri arya matwarete bayihagaritsemwo, abagabo n'abandi bagore wanashaka bagize n'umwanda mutoya. Ugaca usanga rero wa muntu agiye kwitumayo kubera yuko ibihimba vy'irondoka by'abakenyezi bitandukanye n'ibihimba vy'irondoka by'abagabo. Ahantu abandi baza kubona kuri ndasigura birebire ntagombye guhava mugira ngo nsanga mvuze ya majambo agumagumye. Ibihimba vy'irondoka by'abagabo birapfunganye ku buryo kitoroshe gupfa kwandura imigera ije novuga ngo hovyo, ariko mugabo abakenyezi n'abigeme muri ajya amatwarete bavuga ngo n'amatwarete asiyeje, amatwarete afise aho bicara novuga ngo y'ikizungu agezweho. Iyo bagiye kwituma muri ajya amatwarete muri tujya tuzu twa surwumwe, hakaba hariho abandi bantu nabo bagiyeyo bakihagarikayo bafise ibimenyetso vya za ngwara, ni ukuvuga nk'ubu mu bihimba vyabo vy'irondoka hariko haravayo amashira, bageze ku rwego rw'uko havayo amashira, havayo vya bicafu. Abo bantu rero bari bihagaritseyo bafise izo ngwara. Wa mukenyezi canke wa mwigeme nawe yoba yari umupfakazi atubatse aheruka umugabo kera, kubonana n'umugabo kera, wa mwigeme nubwo yari isugi, ariko mugabo agiye muri ya matwarete y'ikizungu hari hagiyemwo abandi bantu nabo bagwaye, yitumyemwo umwanda mukuru ugakorokeramwo, hama bigaca bimutarukirabwo, bivuga ngo bikamutarukiramwo, hanyuma hakabaho contact hagati y'ibihimba vy'irondoka vyiwe na vyabizi vyahari indani mu twarete. Ni ukuvuga uyo muntu hariho bavuga ngo inzira zirenga 1000 zo kuva ngaho agiye atwaye imigera yose yari muri vyabizi vyamutarukirako. Rero hariho benshi bagwara izo ngwara zo mu bihimba vy'irondoka kubera yuko hari ivyabatarukiyeko, canke agiye ku mwanda mutoya hanyuma yari yadunerejwe yahashaka cane bivanye na kirya gisahani naco canke se kirya siège nyene ya toilette yicaramwo, ugasanga kumbure nayo hashembo no bawo umwanda mutoya ucyuzuye ufise pression, hanyuma ugakubita kuri kirya giparuwa, hanyuma bigaca bimugaruka ko bikamutarukira. Ni ukuvuga imigera iri muri iyo toilette uyo mwigeme yayizigamye canke uyo mupfakazi nawe nyine atazi citwa umugabo muri iyo minsi, n'abandi abari bo bose b'igitsina gore barashobora kugenda batwaye iyo migera bagaca bayandura. Hariho benshi rero bahangayitse bagwaye ivyo bigwara atari kubera ko basambanye, atari kubera ko bakoze imibonano mpuzabitsina n'abagwaye, ahubwo ari kubera ko babyanduye muri toilette. Ugasanga mu rupangu mukoresha toilette imwe mwese kandi toilette yasiyeje. Kirya kintu ni ikintu gifise amarisiki, ni ikintu gifise impanuka, ni ikintu gifise gishobora gutera ingorane rupangu umuntu yitwa umukenyezi cyangwa se umwigeme. Nuko rero murumva yuko iyo nzira ari inzira ishobora kugira kuzana namwo izo ndwara naho woba utayikoze. Ico naco n'ikindi cyoshobora gutuma umuntu agwara za ndwara naho atabikoze mu buryo bugaragara. Mugabo urumva iyo bijya hose igitsina ca depoje mwiriya migera ari muri ya toilette kakazu ka surwumwe cagizemwo uruhara, ca depojemwo ya migera, hama ubundi nawe aragenda nawe yitumayo, hanyuma ukuvuga vya bintu kwa guhanahana ya migera ca kuba muri ubwo buryo. N'ubwo buryo rero bushoboka umuntu ashobora kwandura iyo migera mugabo atakoze ivyo vyaha. Rero mwebwe mwubakanye canke nawe mufise abana, ejo ntihabonekana ubugwayi, ntimuce mwimvira ngo ubwo nyene ngo nta bindi ngo yakoze ivyaha. Oya, ushobora kugenda kuvuza umwana canke se umukozi wawe w'umuyaya,
haba bagaca bakubwira ngo agwaye infection, agwaye ingwara zo mu bihimba vy'irondoka, ukabona ko nyene nta bindi, yarasambanye, yaramenje, wa muntu n'imaraya, hehehehe ariyorobeka, ukaba woca umwirukana ku kazi. Oyaye, ntushobora kumwirukana ku kazi mu vy'ukuri utaronse ikindi kintu ukorera ko cemeza yuko ahora asambana, ahora kumbure nimba ari uwo mwubakanye arenga ibigo, kumbure ukaba ugarutse usanga agwaye, kumbure nawe mutari muherukanye ngo have avuga ngo ni wewe wayimuteye. Mu vy'ukuri biragoye kwemeza neza ahantu ubwo bwandu bwavuye, mugabo turabonye ko bushobora kuva mu kazu ka surwumwe. Nuko rero muze mwitonda imbere yo gushoka mushwanira umuntu yavuzwe ko agwaye izo ngwara.